Siboniyo Jean Berchimas numwe mu bantu bagiriwe amahirwe yo kuja mu ma programme yo muri Etats-Unis. Je ndi mu Mandela Washington Fellow donc mu 2016 ico gihe ngiye kwiga ivy'ubudandaji no kwiteza imbere biciye mu myuga mvabwenge ariyo bita business entrepreneurship. Hanyuma narasubiye kuja mu yindi programme yitwa Humphrey Fellowship, ni imwe mu yandi ma programme ya Fulbright. Nari nagiye ico gihe kwiga ibintu bijanye n'uburimyi hamwe n'iterambere ridakumira kandi ryo mu gihugu hagati ico bita agricultural and rural development. Hanyuma inyuma yaho ngaha mu Burundi bantoye kubera ariko ndakora ibintu bidasanzwe. Mfise organisation natanguje yitwa Amebe, Association of Mentors for Business and Entrepreneurship. Hanyuma iyo nayo ikabikora abakenyezi n'urwaruka mu vyerekeye byo kwiteza imbere kuko nk'uko nabayeho navuke mu muryango Kenye, kandi byavuye kuko mama wanje bamukuye mu ishuri akiri muto kugira ngo aje gufasha ibikorwa byo muhira. Hanyuma acahura n'umupapa wanje yitwa Kibinakanwa Jean, yari umudandaza. Hanyuma ntivyakunda, papa ari mu bibazo ahura na mama, baca baravyara abana mugabo batari mu makondisyon meza, tukura mu kondisyon mabi. Mugabo bambwiye kahise kabi ngene bari bamerewe neza mu buto bwabo, cafata ingingo yuko nkurikira ubwo buto bwabo bwo kumererwa neza. Mvuga nti nta mwana numwe nkene yuko abaho nabi nkuko nanje nabayeho nabi inyuma y'ibihuhusi vyabaye ku bavyeyi banje. Rero camfata ingingo yuko ivyo ndiko ndiga vyose ndabishira mu gihugu hagati muri community, ndabisangira n'abandi kugira ngo ntibabeho nabi nkuko nabayeho nabi. Naragize amahirwe Imana irantora, none ko Imana yantoye rero singomba yuko abandi bantu nabo bubaho nabi kandi bafise umuntu bo kwigirako. Rero Jean Berchimas Siboniyo ni uwo mwana mutoyi wo kwa Rukoti ruguru muga yashoboye kugira icashitseko ibujumbura hanze muri Afrika no muri za Amerika. Nico gituma mwabonye no munsi wabaye no munsi niwo kugira ngo dutanguze ibikorwa bidasanzwe vyo kuhuza abantu bose bize muri Amerika mu ma programme bita exchange program canke ama programme yo guhanahana ibintu atsimbataza imigenderanire y'ibihugu. Je nagize amahirwe yo kuja muri zibiri, hariho gutozogira nimwe mugabo nagomba yuko bishitse akaba hariho ikintu cotuma abantu baronka ubwenge nk'ubwo narose bashobore kubironka uko nanje ho nageze ni kubera abantu bamfashije. Nico rero intumbero y'uno munsi kwari kugurura ibikorwa nyamukuru, kwari kugurura ibikorwa vy'ino Burundi Alumnie Association. Abantu benshi barakunda kugira ikintu no kwita ubwikunzi, ndavyise ubwikunzi sinzi ko ariyo jambo ribereye mugabo nagomba ndabasabe yuko bo kumva yuko kwikorana si vyiza, turi kumwe birashoboka vyose. Mugabo rero nkaca mvuga nti none ko umuntu yagiye muri Amerika muri IVLP, akagenda muri Humphrey Fellowship, akagenda muri Suzy, akagenda muri PLP, akagenda muri IVLP, akagenda muri Mandela Washington Fellowship, akagenda muri Yari Dakar, akagenda muri Yari Regional, none ko mwese mwarihiwe ayo mafaranga mukaja kwiga, iyo mwavuye ko mwavuze yuko mufise ingorane mugiye gutorera umuti, muriko muzitera umuti gute? Nyamba uri kurikorana ubwo izo nguvu zawe uzishize hamwe n'abandi ntivyokunda yuko ibintu bice bigenda neza gusumba. Nico cyatumiro twiyumvira gushiraho ishirahamwe ribahuza bose hamwe kugira ngo umwe wese ico yize akizane muri no centre. Akarusho kuri twebwe nuko umwe wese arafise amahirwe cane yo guterera kugira iki kigo gitera imbere, kuko ibindi bigo uzosanga ari abantu bamwe nibo bafata ingingo. Mugaye ikintu gikomeye cyane gose muri ntuzenya yacu, umwe wese umunywanyi wese arafise ubushobozi, amahirwe yo kuzana ivyiyumviro, yo kuzana ibikorwa hama tukabikorera ko twese. Iyi association ico tuyiteze ko cyane, tuyiteze ko bwa mbere na mbere kuzoduhuza nk'aba jeune bariko barakora baba leader bari mu gihugu cacu, umwe wese ahari yaba mu ntara arimwo
tugahurira hamwe tugakora ikintu kimwe kugira duteze imbere iki gihugu cacu kandi tuwiteze ko neza cyane ko bizodufasha no kutuma dushikira benshi bashoboka kuko kuba turi muri no muryango nuko dusanze turi urwaruka ruriko rurakora mu iterambere ry'igihugu no kuvuga tuyiteze ko cyane ko BAA izodufasha gushikana kure na bya bikorwa twariko turakora. Burundi Alumnie Association yangoroba vyose igaca mugabo igira ibintu bitatu nyamukuru: Burundi Alumni Center cyo cyambere, cya kabiri Burundi Alumni Media, cya gatatu Burundi Alumni Cooperative. Hanyuma ivyiza navyo irishirahamwe rizanye nuko hariho abajene benshi batagira amahera yo kuriha ibiro i Bujumbura, batagira ordinateur, batagira access kuri internet. Abo rero bazoza gukorera ngaha ku buntu, baronka imashini ku buntu, baronka ibitabo basoma ku buntu, bongere bagirirwa amaformation ku bumenyi batari bafise baburonka, bagira ico bavuze kandi bikomeye, kuko turashaka yuko umuntu wese ico yize agisangiza abandi. None ko wagiye kwiga hamwe to bitanga wowe ufu no munsi numva ko amafaranga yakwigishije wapfuye ubusa. Hanyuma ko niyo tutaja kwiga muri Amerika dusanzwe dufise ubumenyi butandukanye, none hamwe tutobiha abandi kandi tuzi yuko urwaruka rw'ubagoma bwawe ngo indero yango yo gwaruka mu mashuri ngo yatitutse. Hamwe abantu bize hanze batuzorasangiza abandi ati ivyo twumva bigize ubuzima n'ivyaha, hama tukabikorera ko ntumva ko twaba turahombesha igihugu. Nshambe novuga ko bigeme ni ciza cyane, bizotuma tubona nyene tuva mu gifuri hamwe twari urazi ko abigeme dukunda kwikumira. Ni kibanza ciza turonse kugira tuje habona aho uzoza ukazana ivyumviro vyawe, ukazana ibikorwa uri kurakora kugira ngo ikibano cawe gishike kure. No kuvuga bizo nakaryo keza ahubwo nk'umuyigeme kubona ashoboye kumenyekana vyoroshe, kubona ashoboye kuronka ikimufata mu mugongo vyoroshe. Urwaruka aha anye tuzokwama twuguruye misi yose. Urwaruka rero adresse barayizi, bafise ibintu bashaka guterera bazoza ngaha kandi ivyumviro vyabo vyose tuzobifata mu ngiro. Ego kuri twebwe je ndazi yuko ikibazo c'uburyo ntikizoba intambami cyane, kuko ubwa mbere urabona ko ubuserukizi bwa Amerika buri hano nibwo bwatumye ibi bintu vyose tubishikako. Uburyo bwose twakoresheje bwavuye iwabo kandi turiteze yuko bazobandanya badushigikira. Ariko kandi twebwe abantu bagize BAA turafise ubushobozi bwo kubandanya turondera ubundi buryo ku bandi bantu bashobora kuza kudushigikira. Nico gituma rero kuri twebwe tubona yuko ikibazo c'uburyo nicoba intambami, kuko turafise abadushigikiye mugabo kandi na twebwe turafise ubushobozi bwo kurondera uburyo ahandi hantu. Turi kumwe birashoboka vyose. Radio television turagukunda cyane.